Shampiyona ya Saudi Arabia yari yakomeje ku munsi wayo wa 12 aho ikipe ya Al Fateh yaje gutsindwa na Al Hilal ibitego 2-0, Al Tair inganya na Al Fa ibitego 3-3, Al Shabab itsinda Al Ittihad igitego 1-0, Abaha itsinda Al Khalid ibitego 3-2, Al Fateh inganya na Al Raed 0-0, Al Nassr ya Cristiano Ronaldo itsinda Al Khalej ibitego 2-0 harimo n'icya Cristiano Ronaldo, Al Hazam itsindwa na Al Wed ibitego 2-1, Al Town inganya na Denmark 0-0, Al Ahly itsinda Al Riyad yo mu murwa mukuru ibitego 3-1. Naho uko urutonde ruhagaze kuri uwo munsi wa 12, Al Hilal iya mbere n'amanota 32, Al Nassr ya Cristiano Ronaldo iya kabiri n'amanota 28, Al Town iya gatatu n'amanota 25, Al Ahly iya kane nayo n'amanota 25, Al Fateh iya gatanu n'amanota 23, Al Ittihad iya gatandatu n'amanota 21. Naho abamaze gutsinda ibitego byinshi uko bihagaze: Cristiano Ronaldo kizigenza ni uwa mbere n'ibitego 12 akina muri Al Nassr, Alexander Mitrovic ni uwa kabiri n'ibitego 9 akina muri Al Hilal, Anderson Talisca ni uwa gatatu n'ibitego 8 akina muri Al Nassr, Moussa Dembele ni uwa kane n'ibitego 7 akina muri Al Ittihad.